Bonjour mesdames, messieurs, le fan de music industry. This is Nausel TV, the one of the best and for this industry abiri. Kuri kumwe na Benny behind the camera ni Arkeni. Nkuko tuma tubikora reka tumaze dukingurikira Imana. Hamadu sura dukingurira nabwo bakunzi ba Nausel TV. Yes, uno munsi rero ndagufitiye novuga umuririmbyi amaze kurana n'abaririmbyi benshi batandukanye kandi bava mu bihugu bitandukanye byinshi kumbure hari byinshi kumbure za kutubwira kubera iki yashimye korana n'abantu benshi cyane bitandukanye nuko amaze korana n'abarundi bacu bahani wacu nyene muvuga mu bikorwa byacu nyene. Yes, kumbure tuza kuyaga byinshi araza kutubwira byinshi byerekeye umuziki wiwe n'ibikorwa vyiwe mbega bimeze gute byifase gute. Vipi man? Safi. Birazane. Ego. Mbega yakwita gute? Barsi the Alien. Barsi the Alien. Sigurikire. Kivejuru Barsi, kivejuru barutwana karito. Batazira ntare rugamba yaguye uburundi bagera mu mugamba kabushikana makamba. Amazina yiwe honyene wombaza ati uyu musemwo mangaye n'umusemwo Barsi yonyene. Iryo rirahagije kabisa. Yego. Ariko murakwishe ntare rugamba ntangorane. Ntare rugamba yaguye uburundi bagera mu mugamba kabushikana makamba. Yaguye uburundi bwagera mu mugamba akabushikana imakamba. Yes, kumbure ni byinshi tuza kumenya byinshi novuga kuri ntare ngaha ariko aratubwira byinshi nyine vyerekeye amazina yiwe. Mbega ayo mazina niwe wayisi canke ni novuga ko ari je naye yise muga yarasanzwe ariho nka Barsi kivuye mu y'abavyeyi banyise barutwa nayo karito. Ntare rugamba naho ari mu bantu mbona nka karorero ngomba gufatira ko bikorwa nkora mu basokuru babayeho bacu ngaha. Ariko nizere yuko kuba uvyita nta ngaruka mbi bikuzanira canke ntibigora abantu kugira baguhamagare canke birakorohereza mu kazi ka usanzwe gukora. Biranyorohereza kabisa. Yego. Ndizi nubona ko baba wibagiye kuzokuyita uvuga ati ryari rikwiye ko nogiyita. Sinzi ibikorwa nivyo bigira umuntu icaba ibikorwa nzoba ndiko ndakora nivyo bizonyita amazina aho nayo yose yatabivyo nkora canke ivyo nakoze ntabaravuka. Yes, kumbere nikibazo nkunze kubaza abantu benshi cyane biyo dukoranye ikiganiro ariko mbega umusi kuri Barsi n'umusi umeze gute? Bigenze uno musi kuri wowe bimeze gute mu gitondo gute gushaka kuri amasaha gute? No musi uri kugenda neza nanyo akayi hanyuma gahunda twahanye nimbonesha kure iri kwiraranguka. Yego novuga ko aho bigeze nta na kimwe kirapfa. Kandi ni byinshi ugiye kubirangura bigiye kugenda neza cyane gose. Yes, tumuvise mo Barsi se comme sumenga afise abantu batari kirenga cyane basanzwe bamuzi novuga muri game. Mbega wibaza ko biba bitewe wikiga Barsi mbega habuzi kugira ngo Barsi abe kuri babandi bazwi cyane novuga kuri vuga ati nako cumumenya directement bihabuzi iki? Nta kibuze habuze kakanta Imana gusigira uko ibisigaye byose biri ngaha. Habuze kakanta nyere. Kamwe Imana igira uko ibisigaye byose biri ngaha ingabirano ibikorwa ndiko ndakora gusa kiretse ko mbandanya mvuga ko ku bibazo vyerekeye uburyo hariho igikorwa kidashikaho nashaka kubera uburyo bubaye buke urazi gusohora indirimbo so kuja muri studio gusuka ririmba hari ibindi bintu byinshi bica bikurikira bitwara uburyo rero bukirengeye urugero jewe ngejeje ko guburyo. Yes, none indirimbo yarafise clip gamana. Indirimbo ibikorwa mfise indirimbo nyinshi ariko hariho nindi. Uvuga ico nye kiri récent ico nyene ukura vuga ati vuba utawuzogishaka kwagishira mu buryo. Hariho video ndiko ndakora sinavuze igikorwa kimwe navuze ibikorwa muri rusange. Nashatse kuvuga nti kubona ntarashika kubwo rugero uri kuravuga mu bituma n'uburyo burimo kubera muri makeje nta ndirimbo nimwe ndasohora ngo mvuge ati irakwije ibisabwa byose kugira indirimbo isohoke nta buryo bw'ama conférence de presse ndagira cyane kujya ku indirimbo yitegura lancement officiel ugategura concert ivyo byose n'ibintu mba mbona ko bikenewe muga kubera uburyo bwanje butaragira kubwo rugero nkavyirengagiza mugabo sincika intege nguma nkora umwanya n'umwanya bizoza ni kakantu nyene navuga Imana igira uko. Yes, kakabuto nyene Imana ifyo ndagusaba ibintu byose bigaca bigenda fresh. Yes, kumbura icyatumye ndagona gusaba bambwira ko bakunzanira nuko hariyo clip nagiye ku director aho kumbura nasanze ariko arakora nabonye ama image ari mu machine cyangwa ati bimuntu n'umuririmbyi w'umurundi ko numbona umenga yakoranye n'umushinwa bimeze gute mbege byari gikorwa mufitaniye ari clip yari mu Queen video cyari kintu bimeze gute? Hariho umushinwa kazi twaririmbanye indirimbo yitwa Isabukuru benshi barayizi imbere abakunze kugira amasabukuru aho
mu bubare canke mu bigo bitandukanye canke ku mbuga ngurukana bumenyi nama numva umuntu ngo barandungikiye ngo akarembo kawe ngo bambwira ko banyipfurije isabukuru ngo kandi ngo nasanze bijanye gose nakarembo k'ikirundi kuko yipfuriza umuntu isabukuru y'amavuka nkuko icyumviro cyanjemwo nkabona ko ari ikosa rinini kuba tudafise akaririmbo k'ikirundi duha umuntu tumwipfuriza isabukuru candagakora kandi bakakiriye neza n'abandi batarakumva bokumviriza kuri Barsi the Alien isabukuru kuri YouTube channel yiwe. Yego. Yes, kubwo warashimye ukora nubwo uno mushinwa mbega wari ugamije iki target yawe yari ya? Mushinwa kuba twarakoranye kwari kugira indirimbo igira image nayishaka kibe nziza cyane kurusha uraze ko bugira babiri. Yes, washimye ko ukorana n'umushinwa ariko ntiwashimye ukorana n'umurundi kazi kubera iki? Mvuze hariho image hariho ishusho nashaka guhisana indirimbo yanje uburyohe nashaka guha indirimbo yanje ijwi ry'uwo mushinwa kazi niryo numva ryo butanga. Yes, ijwi ryo mu Bushinwa kazi unavuga ati nivyo bikwiranye nivyo bijanye n'indirimbo yanje ko kuri ibyerekeye abarundi ho kubwa wavuga ati ntiharagera canke ibyo bimeze gute? So kuvuga ngo ntiharagera kira ukuri kurubaka inzu ni kubona ubwoko bw'imiryango woshirako kavuga tereka nshire ko umuryango ntubushize ko uvuga ko utokubaka yinde ngo ushire ko ubundi bwoko ego aho icyo gikorwa nimba nahisemwe uwo hari ikindi nahisemwe uwo namaze guhitamwe uwundi kuko siwe wa mbere twari dukoranye indirimbo hariho n'iyindi yitwa Diane nayiririmbanye n'umurundi kazi yego. Yes, umunyamahanga nuwo nyene umaze gukorana nawe canke hariho nabandi yego hariho uwo mpejire yitwa Keza Shan yitwa Shanley Keza hanyuma hariho undi yitwa OJ Vibes n'umunyamerika aba mu Bubirigi afise umutambuka w'umuhungu afise umutambukanye w'umurundi kazi nacyo twamenyaniye ko bari bagino nyine kuraba umuryango wa sebukwe wiwe hanyuma turayaga arambwira ko nawe nyine ari umuririmbyi twumva ivyiyumviro vyacu birahuye hanyuma dukorana igikorwa citwa niko biri. Yes, ariko utwumvirije title zose nta title nimwe rimwe mu Congereza zose n'izikirundi ni ubibasaba canke nibo babikubwira? Muri make indirimbo bariye wanje nije ndayitize. Ariko nawe ashobora gutanga proposition gatije ku bwanje ndabona umenga abantu bajogira bamenye ko ari ko nayiririmbye mu rashobora gushamo akantu ka Kongereza gake. Nkiyo yitwa niko biri ukuntu twayiririmbye yari indirimbo ivuga nayisohoye kwanza kuri anniversaire yanje hanyuma navuga ubuzima bw'umuntu ingene bugoye ubuzima ingene ibibazo ugendura camwe ari byo bikubaka bigatuma ubu umuntu mwiza muri make hajya kuri anniversaire bisabubwira abantu ikigwa ivyo waba warabonye vyose vyaguhaye rero iyo ndirimbo ivuga ati kugwa mvyuka niko biri kuva mvuka igitero ca mbere gitangura mu kirundi ari iki wanje hakazi citabirizo ci wanje mu kirundi hagaca kurikira igitero c'icongereza cy'uwo mu genzi ego. Yes, dusubiye gato kuri uwo mushinwa kazi mwaririmbanye ego nivyo ni vyiza ko ukorana nawe indirimbo mbega indirimbo kubwa uravuga ati feedback zimeze gute zijya ndirimbo ico wari ushaka kubona nico wabonye canke nico waronse niko bimeze gute? Ico nashaka d'une part ku ruhande rumwe naragishitse ko handi sindagishikako kubera ico nashaka nakibabiye nashaka mu Burundi tugira indirimbo y'ikirundi dutura umuntu afise isabukuru y'amavuko benshi barambya bati aka karirimbo nk'aba DJ barakunda kundungikira utuntuti abantu mu kabare basaze ba DJ bahehariya muri favelas n'abandi barakunda kundungikira utu video ati abantu basaze kuri ya ndirimbo yawe bavuze bati iyi ndirimbo ni yahe urumva nta rugero rw'abantu benshi bayimenye gose mugabo bake gusa bayimenye barayikenguruka cyane naho navuga ati hamwe kuba bavuga ko ico cyiyumviro cyanje cyashitse maze kuronka bambwira ko baryoherwa no kumva indirimbo y'umurundi batura umuntu ku isabukuru yo y'amavuko narashitse ku cyimviro nashaka gusa kuba urugero rw'abantu benshi batarayimenya nico kindi kintu mvuga agahaze ni cya kintu nakubwiye ati hari hahane ibikorwa bitagera bivaye nuko uburyo ari buke kuko nk'ubu bankwiye kuza ndategura n'ibiteramo ati isabukuru concert ivuga ico giteramo bakavaho bayumvise benshi bashoboka ko kuburaza abantu benshi biragoye kugira umuririmbyi bakurikirane vyiwe. Yes, wakoranye n'umushinwa ubu rero bishitse mukaja gukorera mu Bushinwa uzuronka n'abashinwa babiri batatu bagukurikirana bivanye n'indirimbo wakoze. Uzuvuga ati turamuzi Barcelona mu Burundi.
babiri ntibobura n'ubu woza kubiraba bararengana babiri kandi igishinwa urakizi ntacyo nzi mwavuganye gute mu cyongereza none umushinwa mwahuriye hehe mwahuriye nuvuga mu bushinwa nyene canke yaraje nga mu Burundi vyagenze gute wahumuhujwe gute munindi yababuje amfite muri niga muri kaminuza y'u Burundi nawe yari umwigisha hajya yego yigisha ururimi rw'igishinwa nanje nkiga mu gisata c'indimi n'imico n'akaranga vya Afrika ucyumva ko igishinwa kitarimwe mu vyo niga muga twese twasha duhuzwa n'icyongereza kuko icyongereza naracize nawe nyene yaracize kugira gikoreshe mu kwigisha ico gishinwa none gabarsi kweri turavye ivyo ariko ratubwira muri clip naravye agahande gato ndabona umenga ibintu nyene vyari vyo kuryoherwa nyene mukobona by'isabukuru nyene nta bintu bindi vyari inyuma turese vy'umuziki wewe hagati n'ujya mushinwa kazi nk'ibiki nk'akarorero nk'ivy'ubugenzi bushitse bwa cane umuntu adashuziye kuvuga burebure gose ubugenzi sinavuga ngo ni umwasi yari umugenzi mumaze gukorana igikorwa deja babaye umugenzi kandi adasanzwe nokubwiza ukuri ko nk'umuntu mukoranye indirimbo nk'uwo mukoranye igikorwa usanga mufitaniye ubucuti sinavuga ngo burasanzwe bwa bucuti nyene buba bukomeye hagati y'umuhungu n'umukobwa bumwe bakunze kuvuga ivyo nibindi ushatse kujamwo si kuvuga gutyo bivanye n'ukuntu twayibonye muri clip umuntu arashobora kuvyibaza ni nkuko jewe ntakuzi ariko ndabonye clip yawe hari ibintu directement cyane nibaza bivanye n'ivyo no kumara twereka mu scenario amascenario muri make muri clip nimba noba ngiye kugira ivyo vy'urukundo kandi turi mu vy'isabukuru cyumva ko noba nataye suje ahubwo clip tugira ibintu bijanye n'ivyo turiko turaririmba ariko turavye muri clip wamenga muko muratamba nk'abantu b'abakunzi nyene mukundanye clip deja ntiranasohoka kiretse utwo dusanamu wabonye nico gituma navuga ati je nabonye to be 100 twibanje kuri uwo direct uzibazo yiteranya gute uzibazo yiteranya gute uzobona ko ijanye n'isabukuru canke ijanye n'urukundo ni nkuko ushobora kuyisohora uwo mushino kwamukuramo bivanye n'ibibazo ndiko ndakubaza ariko je ko bwanje ndakubajije ati mbega nta kindi kintu cari cinyegeje inyuma bivanye je n'ivyo nabonye kandi nawe urabizi ukuri je ndiko ndakubaza iyo nabikuye nta na kimwe hari ubucuti gusa budasanzwe bufatiye ku gukorana indirimbo kandi bufatiye ko deja urumva ko ari umwigisha ku ishuri wacu hariho n'ukuntu ncamera nk'umwana wiwe deja ndakuze ndamusumvya imyaka gusa bo baheza amashuri hakiri kare urabizi ariko icyo cyumvire ntaco bigize ubwira no mu mutwe wewe nibaza naho noba narakigize ntikijanye n'ibi bikorwa mba ndiko ndasigura ngaha ico nimba narakigize muzobona ti save the date un jour ndabisohoye mu gihe ntarabisohora sinoca nza kubitangariza ngaha aratijya kuri wabo mutwara umvise ivyo nankine kumukuramo afite nabironse natashize kubiduduramwo yes ariko twabironse byinshi ariko ndakubwiye ati kwanza felicitation ko aronse kwazo ubwo bucuti bw'umuziki asante sana vyizere ko biri inyuma Imana niyo ibikora barsi bavuye kuri umunyamakamba gama ndi umunyagitega gitezemwo amahoro n'amahonda ariko aguyimakamba ndakubwiye ko mugamba yaguye uburundi bwagera mu mugambo uburundi bwakera urazi kara akantu kameze uko kagarukira kuri mugamba urazi ntara kama ndibaza urazizi hanyuma aragura za kumusoza buragane gushika imakamba hari arashikiri aho hose ture ayo n'amateka ya ntare rugamba yadukoreye mu gihugu nkuko nanje ndiko ndagerageza kuyakora guhonyora mu kirenge ciwe mu muziki Yeskumbere nk'ikibazo dusanzwe gusuzera ikibazo ca nyuma ati mbega umuntu yumvise Barsi aze atahuriki ni umuntu ameze gute ni umuntu akunda iki ni umuntu ameze gute muri kamere yiki Barsi ni umuntu nk'ibintu vya mbere bibiri nkunda ndakunda kwanza umuziki kuko ni ikintu nagumye mbona kindimwo kuva mu bwana hanyuma ndakunda ubudasa mvuze gukunda ubudasa ndakunda kuba nk'ubu ndi umuntu afise utudrede nkasanga ndafise umugenzi yimwesha nk'igipara uko jewe ndirabura nkasanga mfise umugenzi w'umuzungu mukorana n'abantu byo fise ubudasa ntawe ubizi gusa icyo nzi cyo ndakunda ubudasa ndi umuhungu iyo turiko tuganira tumusanga no mugiye kuzobana zo bari umuzomo ufise ubudasa oya ahubwo nasanze ingorane nyinshi tugira ngaha
uwo muco wo gukunda ubudasa igituma ndanawukunda ingorane nyinshi ziraha kwisi zifatiye kuko abantu benshi badakunda ubudasa umuntu usanga yanka uwundi ukagirira cyangwa ukagirira umuntu inzigo ngo aratunze ngo we ngo mama yarironkeye ugasanga umufitiye inzigo rumutunze ugasanga ubona umukene umenga ntakenewe n'ubunebwe bwiwe ariko nk'ubu uri umutunzi ukazana ibintu aho kuri portail nta mutunzi mugenzi wawe azogufasha kuvyinjiza uhamagara umukene ugapfuma umucorera 500 canke 1000 agaca bikwinjiriza uri umukene nta mukene mugenzi wawe guha ivyo urya saa sita urindira umutunzi nico gituma ubudasa ni bwiza ivyo ni ibintu nkunda hanyuma ibintu ndanka ububeshi ndanka guhindura canke umuntu ahindura ico bumvikanye n'uwundi canke abeshere uwundi nkongera nkanka akarenganyo urya muntu agufata nabi yitwaje ibi canke biriya yiyumvira ko akurusha ni ronje rivuze ko mbega ubwo bwana bwa amazi imyaka ingahe ma ubwanwa sinzi nibaza ko bumaze imyaka 10 mugabo uzaburagabanuka kuko nabumeze muri 2010 10 umugabo nza ndabugabanye ariko urabona ko bukuryohe cyane nk'uwo kubaza uwo mushatsi wawe umaze imyaka ingahe uyunye umaze nk'indwi imwe maze indwi imwe wavutse atamushatsi ugira oya barawukuye ku n'ubundi barabukuye ko nacyo bungira bumaze nk'indwi imwe kuko haheze indwi imwe nimwesheje afise ubwanwa bumaze imyaka 10 bumaze indwi imwe ku iyo sanse wakivutsemo urumva sinari nagutahuye bumaze indwi imwe kuko haheze indwi imwe nimwesheje Yes kumbure ni Barsi charifuza kwa tibega Barsi muravuze gukurikira ibikorwa vyiwe bisege kuri social network zimeze gute Instagram Facebook hamwe na YouTube channel yiwe YouTube ni Barsi the Alien Instagram Barsi the Alien Facebook ni Barsi gusa BAR-C Barsi iyo ni page yanje hanyuma account nitwa Ntare Rugamba Barsi Alien zindi ari nyene ziziko ziva ku yindi miho ego the Alien Yes kumbure twaze byinshi na Barsi yatubwiye byinshi kubyerekeye akazi kiwe nagerageje kumubaza byinshi kubyerekeye igikorwa ciwe kitarambya kumugaragara ariko benshi basanzwe bakizi kubyerekeye audio ariko kubyerekeye amasanamu benshi ntibarakibona simye na Barsi yego ntibarakibona ni isabukuru by Barsi featuring Keza Shan kabisa Keza Shan yes yitwa Keza ari umushinwa yego n'umugenzo wabo muri make umushinwa misi yose muhuye uri mu kindi gihugu arakubaza ati nawe mwugo rurimi rwanyu ubona akazi nawe ntorera no kwitwa rakahe nkuko nawe nyene cyashoka kwita nawe nyene izina rye wabo gigishinwa ati nanje mu gishinwa witwa uko nuko nawe mu gishinwa witwa gute nitwa Barsi baramutereye kitwa Keza wewe rero yagutera akazira kitwa gute gishinwa Barsi yeah icyo ni gishinwa yego gishira kizegara cyarateye imbere gose yes kumbure rero ni kibazo ca nyuma Barsi mu bibazo byose nakubajije kibazo bibuka ko nakoje nica nibuka ko wambajije nakubajije ni byinshi nakubajije ku kibazo kimwe umva ko wibuka ko nakubajije wambajije abantu tumaze kuririmbana urambwira ati mwararimbanye n'abantu bo hanze umushinwa kazinzi ati nta wundi naba ntazi nca ndakwishura ko hariho umunyamerika yitwa OJ Vibes n'umurapera akomeye benshi abatari bamuzi hajye utanguye kumva kugereranya n'umuntu uzabumva ngo umuntu ngo wose Eminem ngo wose Sean Paul kuko nawe nyene ni alien nka jewe arahindagurika kubona ndagushimire cyane Barsi ya asante sana namwe ego niyo Sel TV ndabashimiye kabisa yes kumbure twaze byinshi na Barsi ukeneye kumenya byinshi zogera musanga kuri novuga social network ziwe yakubwiye Instagram Facebook na page Facebook na YouTube channel yugira ibikorwa byaho bigera yes kumbure tuzosubira rero inshallah imana ikunze kumwe na Beni kuri micro band camera Arkeni nibagire subscribe